nsanzwe nandika amafilme, nsanzwe nandika indirimbo n'indirimbo rimwe rimwe ndacishamwe nkaririmba nivyo vyose uyikeneye abantu bafise talent yo kuririmba ariko batazi kwandika mwe bazi gukina amafilme ariko batoyandika ivyo vyose bonsanga inbox tukavugana. Anje hariho benshi bakina filme batazi kuzandika none nk'umuntu yifuje kuba wo mwandikira filme nizahe condition woshobora kumuha? Ivyo turabivugana ni en privé asanga inbox hamwe bishitse ukamara amashure ukubaka inzu yiwawe wewe urifuza yuko hamwe uri inzuro nk'umugabo kumwobana mwiyo nzu yawe canke mwoshobora kuza gukota hano? Kweki twokota tubeyigwa dutuka bagira ikane mfise inzu yiwanje. Oya en fait bintu vya mariage ni 1 + 1 = 1 apana = 2 donc muri umwe ivyi wiwe n'ivyanje ivyanje n'ivyiwe umva ndabimwimye no niyimwe. Youth Media TV. Exclusive interview kuri 257 kuri Youth Media TV. Muri kano kanya muri kumwe na wa muhungu wanyu musanzwe mumenyereye Mr. Joel. Hanyuma inyuma ya kamera muri kumwe na wa muhungu wanyu musanzwe muzi Nizi. Hanyuma muri kano kanya tukaba dufise umutumire mu bwamu bwa Youth Media TV. Hanyuma turakiriye umunwanyi umwigeme mwiza. Mwigeme uraberewe? Thank you. Ndabona yawe haturiye banwanyi ba Youth Media TV uno mwanya tugiye kubaha umuntu asanzwe akora ibintu byiza cyane mu bajene b'u Burundi mu gwaruka rw'u Burundi. Hanyuma tumuhaye kaze yidondore yivuga uwo ari we yivuga ibyo akora hanyuma n'ibindi byinshi muraza kubimenya mu kiganiro tuza gukorana nawe. Turaguhaye kaze. Merci beaucoup. Mazina y'abavyeyi banyise ni Bukuru Adnet. Hama amazina ndiko ndakoresha ni Ange Adnet. So nimwave mwumvira ngo Ange yavuye he? Ange je nabatijwe nkuze. Hama Adnet barajyanka camba oblige kwitwa Ange. Gusa ahandi hose mu mashure mu makomine kiretse muri eglise hose ni Adnet. Niyo mpamvu naciye nitwa Ange Adnet. Ange rero ibyo ukora byose ni nk'iby'abamarayika gusa. Chenanje. Ibyo ukora byose ni nk'iby'abamarayika gusa. Okay. Ndumva ni byiza. None Ange hanyuma muri kano kanya turaguhaye kaze kandi muri Youth Media TV. Thank you. Ange wewe kenshi ndakunze gukurikirana ibikorwa byawe uravuga ibintu bikomakomeye bitandukanye. Ange wewe ico gikorwa cyawe waba wagitanguye ryari? Kubijanye n'ama conseil surtout nivyo nifokarizako kubijanye n'indirimbo ni à part. Bon papa yaronka papa mfise gusa mugufa yaranshinze yuko nzohanura famille en tout cas kugira bimbwire hari ikintu yabonye kandi ndabikora ndavyiyumvamwo surtout les jeunes. Ndatanga ama conseil yuko two kwiteza imbere yuko twoshika kuri bijya canke biriya surtout nka témoignage ikintu camfashije iyo sije nkayiprovoka kugira camfashije niko shoshora gufasha n'uwundi. Hanyuma Ange twavuga ati Imana yakire papa mu bwami bwayo siko none? Merci beaucoup. Kuko twese niyo nzira sivyo none. Hanyuma Ange urumva yuko ikintu ca conseil impanuro ugenda urahugwaruka twavuga ko ari nk'indagi. Niragi. Hanyuma turumva ko ari ragi. None Ange none wewe mu bikorwa byawe usanzwe ukora mu by'impanuro hereza ugwaruka rw'u Burundi canke ruri hanze y'u Burundi ico gikorwa cyawe woba kuva aho bakikuragiye ugakura uciyumvamwo ico gihe wewe woba warufise nk'imyaka ingahe? J'avais 13 ans. J'avais 13 ans, je suis naje au conseil abantu cyo muri famille nyene ikintu kibaye kandi imfura. Ikintu kibaye barashobora kumamagara mais après aho ndonke chaîne ya YouTube nagize ati pourquoi pas no partager avec n'abandi. None Ange ico gihe wari ufise imyaka 13 kugera ubu ufise imyaka ingahe? Ufise 22 ans. Mais c'est kwikwiza le 1er février nakwije 22 ans. Urumva rero ico gikorwa wagitanguye kera? Nagitanguye kera gusa gukoresha chaîne ya YouTube nayitanguye muri Novembre. None Ange turavye ukuri kurakora igikorwa kuko urawazi ko
umuntu ariko arakora igikorwa ari wenyine usanga akenshi bigoye none yanje bivanye n'ibikorwa byawe hari inkunga wowe uronka abantu baba bagushigikira mu gikorwa cyawe bon kugishikikira nk'umumanager dufate kugushigikira hariho umuntu ashobora kuvuga ati jewe bivanye n'ibyo uri kurakora je ndemeye kugushigikira nk'umumanager canke ndemeye kugushigikira mu bikorwa byawe tora igikoresho iki kizogufasha mu mpano yawe hariho umuntu yoba amaze gukora ibyo bintu canke abantu bon novuga ko atawumfise mais hari uwipropoje avuga ati ko mukoresha ibiganiro telefone hari naho usanga ntuzenye image itaboneka neza donc ndashobora kugufasha nkaza ndakugirisha ibiganiro avec na camera yanje thank you Charite yeah okay hanyuma Charite niwe ariko aragufasha muri ubwo buhinga ego yaravyemeye hanyuma abanywanyi ba Youth Media TV Imana ihezagire Charite kandi tumusabire cyane turumva yuko ariko aragerageza gukurikirana impano ya Ange kugira ngo ishobore gutera ku yindi ntambwe none Ange ndazi ko ibikorwa byawe bibonwa n'abantu benshi cyane none turese Charite nta bandi bantu baba bari mu gihugu canke hanze y'igihugu baba bamaze kukwiyumvira ko kugira ngo bashobore kuba bo gutera inkunga mu gikorwa cyawe nka support bon mukuru wanje ari en Belgique yanyemereye imashini donc ça va m'aider aussi ndumva rero support iramaze iratanguye kuyongera okay none hanyuma ikindi twashaka kumenya Ange arubatse oya Ange ntiyubatse none Ange dufashe mu gikorwa cyawe usanzwe ukora dufate woba uvuga ku bajene canke uravuga no mu bubatse canke uvuga muri ensemble y'abantu bose canke hariho uruhande uhagararako n'undi ruhande udahagararako oya je mvuga kuri bose en général en fait c'est dans ma sujet atandukanye ndashaka kuvuga ama sujet y'itiro ndashaka kuvuga sujet y'amareve ndashaka kuvuga ibintu byo guproteja kugira ngo ushike kuri reve yawe mvuga ivyinshi donc fait biraba bose Ange wiga mu yakangahe premier bac none dufate ivyo wowe utanga ko conseil byo babiri mu vyigwa usanzwe wiga canke ni yado y'ivyo basize bakoraze bon nivyo basize bandaze kuko uyu mwaka urumva ndi mu wa mbere ariko mu byo ndiko ndabona ndiko ndiga amasije ni menshi cyane surtout en marketing marketing ni hasa niyo uri kuri focusing ko okay none Ange hanyuma mu bindi bintu ugwaruka rw'Uburundi twashaka kumenya canke bashaka kumenya bivanye na conseil ugenda urahereza abantu wewe uri kuraraba ni cyahe ikintu kanaka wewe ikintu wumva uzohavushika ko biciye mu mpano yawe yo guhanura surtout bagira inguvu zo gukora en fait twebwe turi n'inguvu turafise umutwe ariko na usanga dufise ubunebwe canke tutazi n'ukuntu twobikora ico kintu rero nico nshaka dushikeko tugerageze ndiko ndatangura gato gusa aho nshaka gushika ni hanini cyane okay none Ange uwoba uvuka nko mu ntari yahe Bururi oya Bururi wese okay none kuva utanguye ibintu byawe by'amakonseil woba umaze gusubira muhira aho uvuka uramaze kuhashika none dufate uhashitse nk'ugwaruka rwari ruzi yanje wa kera nanje wubu bamwakira gute neza gusa je ndi umuntu adakunda gusohoka sinkunda gusohoka nico gituma ngo mutukura oya je ndafise programme byo gusohoka nico gituma ngo musa neza oya se kuvuga ico programme Ange ujye uraze ngo menda kubwire umuntu atava mu nzu urazora n'umugeni yo agomba je kubaka arashobora kumara amezi abiri ari mu nzu kugira azosohoke yarahinduye akarangi asa neza canke ngira ngo nawe uburi mu myiteguro oya nana proche kubera ko udashobora kuba mu myiteguro nawe ya mariage canke uri muri stage y'ukuntu uzo kwifata uri muri mariage ngani stage nganda cha stage uracari muri stage ndabona ubyiteguriye kare none woba ufise nka gahunda yuko uzoshobora kubihereramwo nka ryari umukobwa ntavyo kumenya umukobwa babigoye en fait ni ibintu nyine mwumvikana muravyumvikana no mu partenaire wawe gusa umukobwa bibabigoye urashobora kuvyipfuza akavuga ati sindaba ready kandi uramurindi okay Ange woba uri mu rukundo ba icyo kibazo ngo sinocishura mugabo nabajije wabajije ariko ndakunda yuko ibintu byanje biba privé ko yanakubwiye sinkunda gusohoka ni nkuko n'ibintu byanje nkunda kubigira privé
Okay. None Ange ni kubera iki wafashe umwanzuro yuko ibintu byawe byashobora kuba privé? Bon, mu buzima hari experience nyinshi tugenda turabona ngakujya kubwira ati nudafise inka arabona iyo ziturikirizwa sibyo n'umunsi ndashobora kuza kwemanga ku ma réseaux sociaux ibi nibi ejo bigapfa umbwira ati bibaza ko twavyibagiye wa wundi ari bica bigenda gute vomye yuko ubireka bakarindira bakazobona ikintu finale kandi ciza. Okay. Ange urakunda urusaku wewe? Urusaku bava urusaku nubwo ariko ndakunda inkuru gusa kandi ibintu by'isako ngo kuvuga umuntu uzi none gituma ndakubaza ijuko kubera uvuga ngo ntukunda gusohoka. Ya urumva kenshi ntukunda gusohoka ngira ngo wirinde isako ndibaza. Sasa ndabikunda cyane bro. Ange mu buzima bwawe ni cyahe kintu wanka? Nanka mu buzima kubesha no kubesha n'ibyaha ibintu bibiri mu buzima ukunda? Ibintu bibiri cyane nkunda mu buzima bijanye niki? Wowe nyine uvuga ati je mu buzima iki kintu ntakibonye ndumva ko tamahoro noronka. Bon, ikintu cyambere kima amahoro nuguhora nkicaramwe nkandika. Icyo kintu ni cyambere. Nkiyumvira nye naho ndicaye ndanditse ndiko ndiyumvira. Ikigira kabiri naco ndakunda famille. Okay, umuntu vraiment ndinze mvuga ati turabaye abagenzi ndakwitaho. Okay. Ange ni cyahe kintu wifuza kuzoba mu muryango? Kuzoba mu muryango ndavuga gute exemplaire. Akarorero keza. Akarorero keza mu muryango. Bose bakavuga bati donc Adnet il faut yuko ndashaka nfise abatoya banje ndashaka ko bantora kwa akarorero keza. Karo kangahe mu muryango? Ndi imfura. Okay. Urumva rero ugomba abari nyuma yawe uzobicitegerezo cyabo. Ego. Okay. Ange ni cyahe kintu wifuza ni warangiza amashuri uzokora mu ntara yawe? Muri province yanje ni mwiteke gushikari isonga amatara n'amazi. Hava babwira ko zobaduganira Tanganyika bitazokunda. Nukuri ndavyifuza cyane inzu nziza amabarabara meza kugira bazovuga bati havutse abantu bazima. Okay, imbere ya byose ni cyahe kintu wifuza ko wohera ko mu ntara yawe gukora? Mu ntara yanje ikintu cyambere uvuga ati jewe hamwe mvuze nti ndaronsha ubushobozi ikintu cyambere nohera ko ni iki ni cyahe wohera ko? Nohera muhira nkawubaka neza bazogenda bavuga atajya ni kwa nanka. Icyo nicyo wohera ko? Icyo nohera ko nohera muhira. Urumva ubwa mbere wotangura kwigwanira hakugwanira abanyagihugu. Umuntu atanga icyo afise none umuntu atanga icyo afise umva urukundo ntikunze sinaza kurukunda abandi. Ange niwe warangiza ishuri wifuza ko wobiki? Nifuza yuko nobiki. Bon ndiko niga marketing et management. Nifuza yuko noronka ibintu byanje donc noba umufame d'affaires. Urumva amuvuze ati ndaronse muri leta. Ça dépend byovana n'ukuntu bimeze gusa ndakunda ukwigenga kugira ngo ndonke na opportunité gushaka gufasha abandi. Kuko nawe hagiye muri leta wafashijwe uzagenda gufasha abandi gute? Biragoye hariho n'inzira ziba none kugeza ubu umaze gutegura source yaho uzoshobora guhera ivyo wawe? Source nazi nyene ni YouTube. Bon, source ni nyene bon. En fait tugira ama plan meshi. Hariho plan B. Ibi vya YouTube birashobora kumfasha ni bon non seulement yuko byoshobora kumpemba ariko ahubwo bigatuma umuntu ashobora kumenya umuntu ashobora kugira confiance umuntu ashobora guha n'ibintu atingira publicité unshishirize kuri chaîne yawe cyangwa ibigendo kuno. Okay. Hama ibindi navyo nsanzwe nandika amafilme nsanzwe nandika n'indirimbo rimwe ndacishamwe nkaririmba. Nivyo byose uyikeneye abantu bafise talent yo kuririmba ariko batazi kwandika. Mwe bazi gukina amafilme ariko batoyandika. Ivyo byose bonsanga inbox tukavugana. Ange hariho benshi bakina filme batazi kuzandika. None nk'umuntu yifuje kuba wo mwandikira filme nizahe condition woshobora kumuha? Ivyo turabivugana ni en privé asanga inbox. Ari nyuma ya kamera. Ni inbox. None Ange nuwahe muririmbyi hano mu Burundi wifuza ko ririmbana nawe? Muri Shewanje Masterland. Nkunda Masterland. Uramukunda cyane. Musanye tumaze kubonana turavugana. Muravugana no kuvugana. None cyo gikorwa umaze kukimusaba? Ndamusaba. Ntacyo ramusaba.
none hasigaye iki kugira ngo muduhe ibintu biryoshye? Bon, ndafise ingorane yo kuririmba. Ndaririmba ndandika nkaririmba nimwe niyitwa Mon Prince yagiye ahabona. None hamwe bivanye n'amakritika abantu bagenda baraguha, Ange avyitwaramwo gute canke bigenda gute? Bon, Ange ukuntu ameze ni wa wundi ndazi adashitse ku kintu ntashobora kurekura. Oya. Uzicashaka navicatoye. Oya. Sinogenda guhanura abandi ngo protéger vos rêves, nanje ntabishoboye. Oya. Oya, persévérance guti ndashike. Ange, wowe wavuze yuko ibintu byawe bikunda kuba privé, mugabo kenshi ndakunda kubigaruka ko cyane. Ange, n'Imana yaguhezagiza umugabo we wifuza kuzoronka umugabo ameze gute? Bon, kera niho wasanga twapfa dushaka barebare bameze uku ariko n'ubu biracahari. Ego n'ubu biracahari quand même, physique birakonta iwanje na visage irakonta kuko il faut yuko nsongiye ahantu mba ndi fière yawe, sivyo? Ya muremure ansumba surtout ansumvye imyaka ansumvye uburebure bya bindi nariko ndakubwira. Ego gusa surtout yubaha. None Ange, necahe ikintu cyo kwereka yuko umuhungu aba ari seriye? Nkinjambe apana ni mu bikorwa si mu majambo. Mu bikorwa nta muhungu nzoprofita ngo nshaka amahera yiwe gusa kameme nawe nyene mba nkeneye ko atamprofita surtout ça. Umuntu muri kumwe urabibona umuntu akeneye en fait nk'imyaka yiwanje canke n'uwundi twoshe kwa navuze yuko nkeneye umuntu ansumba. Nitwa dukeneye gufina hari ama projet nyene tuvuga duti yo du projeta muri avenir. Ange, none dufate mu buzima bwawe urabona yuko ndumva yuko ufite ama projet menshi, hamwe byoshika ukazogeraho umara amashure ukubaka inzu yawe hanyuma hakageraho ushobora kuronka umwobana. Ange, wakwifuza yuko mwobana n'umugabo wawe mu nzu yawe canke wo musanga iwawe? Pourquoi pas? Canke nyene nka propriétaire akazarari kazoyimenza umwaka. Oya nivyo ukunda. Nivyo ukunda. Twotezwa twobana n'ukuri. Muga mu nzu iwawe canke wo musanga iwawe? Mu nzu yiwanje. Navuze nti hamwe bishitse ukamara amashure ukubaka inzu yiwawe, wewe urifuza yuko hamwe uri inzu ronka umugabo ko mwobana mu iyo nzu yawe canke mwoshobora kuza gukota ahantu? Kweki twokota tubigwa dutuka bagira iki kandi mfise inzu yiwanje? Oya. En fait, mu bintu vya mariage ni 1 + 1 = 1. Apana égale à 2. Donc muri umwe. Ivyiwiwe ni ivyanje. Ivyanje ni ivyiwe. Umva ndabimwimye naba niyimwe. None Ange, hamwe Imana igufashije kubaka nakahe ga surprise kambere zogirira umugabo wawe? Ugomba ndetse kurogiganira cyo yibona. Surprise aba surprise nyene. Gusa ikintu ki special quand même. Urumva kuri kamera banywanyi ba Youth Media TV ntibifuza ko bashobora kubibona ko byumva no kubyumva bashobora kubyumva gusa nawe ashobora kubira cyavuga ati reka ndavyitege. Urumva rero kambaza ati mbe bige twarashaje ati ko tajo ndabona. Ange ni washaka wifuza kuzovyara abana bangahe? Ivyo ni babivugana gusa pas plus de 3. Batatu. Ni nka 3 gutyo. Gusa nyene bipfana n'imyumvikana. Urumukizwa canke ari umumizirima? Ndakijijwe ni katolike. Urakijijwe. Mugabo mu vyanditswe vy'Iranda havuga yuko twovyara tukanganya umusenyi wo ku kiyaga. Ufise ico bagaburira none gusa ubu uye naho erega natwe turabantu kandi dutezwa kuba responsable y'ama acte dukoze. Mugabo ngo ntimukarire ngo muzagike canke muzambariki kandi n'inyoni zo mu kirere ntizigiraho zirima. So newe no utangura kurira ngo bivana ngo nawe ngo nivyo uzoba afise ndabagaburira. Oya ugiye kuba umuvyeyi umenye yuko ugiye kuba responsable. Kugira ube responsable rero il faut yuko umwana wawe aronka vyose. None rirya jambo bavuga ati harera Imana naryo bivuga kwige nkuko usanzwe utanga ama conseil. Moi j'ai fait la science donc ivyo vyongora. Byakugora. Ibintu byose ndavyishira ko je ntezo kubikora ndose ubufasha après. That is good. Ange, ndagushimiye cyane.
merci nawe. Hanyuma abanwanyi musanzwe mukurikirana Youth Media TV twari kuri mikoro mwari kumwe na Mr Joel hamwe na Ange Adnet. Okay, Ange. Bye bye. Bye bye. N'oublie pas nanje kuri chaîne yanje muze kuba abonné ni Ange Adnet. Merci. Youth Media TV.